Hello everybody, ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana muri Burundi Dom TV, muri BK TV. Ijwi mwabyumvise nijya wawundi nyene ni formidable, étonnable, admirable, considérable, uko ushobora kunyita kose nta kibazo. Uyu munsi rero tubafitiye inkuru idasanzwe. Ni inkuru novuga yuko ifise ijambo nyamukuru rimwe gusa, nduguriye twamugina abaririmbyi turimbwa kabisa taco zimaze. Corona yo yumengo yaje ihiga twebwe kabisa nduga yitwa mugina. Iryo niyo jambo navuga yuko ririko riravugisha abantu benshi hano muri Buja Flavor muri 257, aho ubona yuko hariho abaririmbyi batari baki bamaze guhaguruka, abaririmbyi bariko baravuga ko amajambo adasanzwe nijwi canye n'ijambo benshi babonye ku rubuga rwa Facebook rw'umuririmbyi Nimbona Jean Pierre Kidumu, umuririmbyi muzi mu myaka yahera yuko yakoze ibikorwa bidasanzwe kandi nubaka ibibandanya bikora, no muririmbyi wa kera kandi no muri kino gihe hakiri update. Turamenyereye abaririmbyi batari bake bakera bakoze umuziki ariko muri kino gihe atawomenya niyo bari, ariko we yagumye ari update ndetse no muri kino gihe abandanya avugwa. Abantu rero bagiye gutangara babonye iyo post Kidumu yanditse avuga ati abaririmbyi turimbwa kabisa taco zimaze, corona yo yumengo yaje ihiga twebwe kabisa. Iryo jambo rero yaravugishije abantu benshi. Umuntu wa mbere novuga yuko yatanguye kurivuga ko umuntu yagize post kuri Instagram, kuri IG. Niho rero umuririmbyi kazi Natasha Ngendabanka yaca yishura muri commentaire atanguza n'utwuntu tutujimo tw'ugutwenga avuga ati inyishu nimwe gusa, abatanganya amatago ntibonta hamwe gusa imbwa ziriyizi kandi umaze kwiyituko urumva ko umwe wese araguhamagara uko nyene, kandi n'abafaransa barayamaze bati il faut appeler le chien par son nom. Mimi ni mama lao kazi kwenda mbere maneno tunayachia. Acashirako nakajimo yandika ngo lezimbwa. Uwo ni Natasha Ngendabanka, no muririmbyi kazi wo mu Burundi. Iryo niryo jambo rero ryatumye benshi baca bahaguruka ndetse amajambo aragwira. Undi muririmbyi novuga yuko yavuze nawe nyene ameza nk'utyoza umuririmbyi Kidumu, no muririmbyi azwi ku izina rya Peter Niyo yanditse avuga ati abapfa ubusa bitana ibisuma gusa, kwita abo ukuriye canke uvyaye muri uyu mwuga ngo nimbwa, aho wamenyereye aho wanyereye ku munwa le grand. Emerikosa usabe ikigongwe kuko nta udakosa, kuko corona nta muntu itakoze ko rero si wowe gusa ushonje, benshi barashonje kuko ariko barigumya. Nuko rero inzara ngo ntiguteranye n'abantu ngo itumye wifatira mu kanigo abo abandi nuwahora kubaha ngakubahuke nkuko nawe uri kurubahuka abandi. Novuga yuko no bisoma ni vyinshi cyane. Ibi ni vyashikirijwe n'umuririmbyi Peter Niyo, aho ubona yuko yifatiye mu gwara umuririmbyi Nimbona Jean Pierre Kidumu. Harundi mu journaliste cyangwa umumenyesha makuru ntavuze izina, nawe nyene vyakoze ko arahavura bipostinga kuri Facebook, aho benshi baciye babona commentaire y'umuyobozi yumwe mu bayobozi ba maradiyo hano mu gihugu. N'umuyobozi atwara imwe mu maradiyo kandi kunzwe hano mu gisagara ca Bujumbura canke muri Buja Flavor, aho uwo muyobozi w'iyo radio yavuze ati hatamie, yagize commentaire kuri post ya Natasha avuga ati hatamie pia nimependa kabisa, wasanii wote kimya wote, hakuna aliyesema, ila amesimama mwanamke pekee, Mama Zania, inguvu ya farine y'abahindi. Acashikuriza ko n'utujimo utwugutwenga. Uwo n'umuyobozi wumwe mu maradiyo. Aha ndiko ndagerageza kwinjira mu mizi ndababwira abagize icyo bashoboye kubivuga ko ntimuze kuvuga ngo formidable ngo yavuze ibitari byo. Ababishaka murashobora kuja no ku ma réseaux sociaux. Ibi byose ndiko ndavuga nka byose biracariko. Ariko rero hariho n'ubundi uyu arongoye The Fighter Production, nawe sundi ni Happy Famba Mukali bavuga ngo ni Mukali wa show. Mukali wa show kumenga Mukali wa live ngo ni Vishu Peace and Love. Ariko uyu Happy Famba nawe asanzwe kandi ari manager wa Peace and Love, asanzwe ari manager wa Vishu Peace and Love. Nawe yashize kuri Instagram yiwe avuga ati nasikia muzee anabadili jina, anataka wamuite dogdogo corona virusi. Uyu ni Happy Famba, aho mbere ya postinga ni foto yimbwa, apostinga ifoto yimbwa. Aba rero ni bamwe mu baririmbyi bagize ico bavuze cyane bari muri côté négative
ndiko ndabereka yuko hariho abantu babigabiye kubiri. Hariho abaririmbyi bashigikiye Kidumu bavuga bati Kidumu ivyo yavuze ni vyiza, hariho n'abandi baririmbyi rero bahavuye bashigikira Kidumu. Muri abo rero uwo twohera ko cyane cyane yashoboye kumera nk'ushigikira umuririmbyi Nimbona Jean Pierre Kidumu, twavuga cyane cyane nk'umuririmbyi MT#1 kuri page yiwe ya Facebook yavuze ati Kidumu stati yiwe uri umuntu utahura ikirundi neza, biboneka ko yashatse gusigura ko abaririmbyi atagaciro duhabwa na cyane cyane kuva aho korona itanguriye. Ivyo kuvuga ko turimbwa ni titre yashatse gukoresha gusa sigitutsi bivanye n'ico ashatse gusigura. Probleme nimwe gusa, kutiga biragatsindwa kandi ni navyo vyatumye benshi tumutahura nabi. Uyo ni MT#1. Uwundi muririmbyi yagize icashikirije asa nawe nyene n'uwagombye gutahura neza umuririmbyi Kidumu, n'umuririmbyi ari mu mahanga nawe nyene azwi ku izina rya Kakabone. Kakabone mumenyereye mu myaka yera ko yakoze ibidasanzwe nawe nyene muri Buja Flavor. Yavuze ati Kidumu atuka abaririmbyi ashashira ko udupoint d'interrogation dutatu. Jewe narinzi yuko twebwe tutari mu gihugu ari twebwe twibagiye ikirundi, none nasanze n'abariyo wapi kabisa. Mugomba gutegera ivyo Kidumu yanditse ku rubuga rwiwe, nimureke kutugirira impuhwe, twebwe bene vyo twaratahuye ururimi rwiwe. Honorable Kakabone umushinga amateka ashashira ko n'ifoto y'umuririmbyi Nimbona Jean Pierre. Abo rero ni bamwe mu baririmbyi bagize ico bashikirije kuri aya majambo Kidumu yashoboye gushikiriza, aho bamwe bavuze ati Kidumu yaratutse abaririmbyi, abandi nabo bakavuga bati ivyo yavuze birafise insiguro. Ariko rero ibintu vyagiye gukomera cyane cyane ubu vyafashe indi nzira, aho bigaragara yuko abandi baririmbyi imbere bameze nk'abihorera, ubu bikaba bikiri kuri Kidumu n'umuririmbyi kazi Natasha Ngendabanka. Muti gute? Ni Natasha Ngendabanka novuga yuko vyagaragaye yuko atishimiye cyane ivyo Kidumu yashikirije. Ariko rero ni Kidumu yaciye agaragara ku status yiwe kuri WhatsApp, aho yagiye arandika ibintu bigaragara yuko atishimiye cyane umuririmbyi Natasha, aho bigaragara nko kumengo bari mu mitongano. Ni Kidumu yanditse ubwambere avuga ati abaguma babesha uriya muntu bamurira ko dufaranga twiwe mu kumwizeza yuko imiziki yiwe iguma ikundwa n'abantu ntaho bataniye n'abasehuzana, ni mu mubwiza ukuri ko atavyazi. Abantu barishwa n'agatwengo bamyitegereje, ntavyazi vraiment pore kwa kusema ukweli. Iyo ni stati ya Kidumu ya postinze. Iyindi stati nyene Kidumu yavuze ati imvugo yanje y'ikirundi ntushobora kuyitahura uri umunyamahanga, abarundi bukuri bene Burundi nibo batahura imvugo yanje. Iyo ni indi stati y'umuririmbyi Kidumu Nimbona Jean Pierre. Hariho n'indi stati aheruka gushiraho avuga ati kuba umugore wumu acashira ku bupwe de suspension si umwuga wotuma ugaya abatama nka jewe. Uriko uragerageza rero kumviriza uri umuntu utahura urashobora kumva umuntu yari karavuga uwari we. Abantu rero baca bibaza ibintu byinshi. Ikibazo kiri hehe? Ko Kidumu yatanze message. Ega abantu umuntu kwerekana ati message je ndayishimye niyo, cyangwa abantu bakavuga ati je message ntayishimye nivyo, ni ibintu bitahuritse. Ariko rero ikibazo aho kiri, kubera iki imitangano yakomeye cyane, kubera iki ibintu byakomeye. Ni Kidumu ari kuragerageza kumviza abantu bavuga bati Kidumu ari karagerageza kwerekana yuko atishimiye umuziki wa Natasha, ariko abantu bakaca basubira inyuma bakerekana video Kidumu yahaye imwe mu TV yahariya mu gihugu cy'u Rwanda, Afrimax TV, aho Kidumu ya postinze, aho Kidumu bamubajije muririmbyi ashobora kuba muririmbyi kazi Natasha. Kidumu araheza aravuga ku muririmbyi kazi Natasha, aravuga ati Natasha n'umuririmbyi kazi novuga yuko akora ibidasanzwe, ngo yemeye guheba n'umufaso. Yavuze ati n'umufasoni yemeye guheba amasoni y'abafasoni, arahaguruka arakora umuziki. Muri ayo majambo yavuze byaragaragara yuko yishimiye umuziki wa Natasha. Abantu rero bakaca bibaza ati none kubera iki ubu Kidumu agarutse yerekana yuko atishimiye Natasha? Ryoba ari ishavu ryo kubera ivyo Natasha yavuze, canke n'ukubera wenyene yabibonye? Kubera iki cagiye amuvuga neza ubu, kubera iki aramuvuga nabi? Ni Kidumu mbere hariko harasohoka n'amavideo adasanzwe yerekana yuko asubiramo indirimbo za Natasha, ahavuga vyumvikana yuko umengo harimwo nk'ico no kwita bakunda kuvyita mu Kirundi ngo sinzi ukuntu no vyita mu Kirundi ngo nagahemo. Uriko uragerageza kumva ukuntu abishikiriza umengo nagahemo.
ni Kidumu rero ku munsi wejo yaciye kwimye ku musamirizi ya hano mu gihugu cy'u Burundi asigura neza ubutumwa yatanze, aho yavuze amajambo menshi bumvirije ushobora kumva yuko Kidumu ubutumwa yatanze butahuritse, mbere akaca yerekana yuko yanashavujwe cyane n'ubutumwa yashoboye gutanga. Jewe rero ico noshobora kuvuga, nashimye kubashikiriza ibiriko biravugwa hano muri Buja Flavor muri 257 kugira ngo uwo mukunzi wa Burundi Kingdom TV ushobore gutahura neza ibiriko biravugwa kandi ushobore gutahura naho umuziki w'u Burundi uri kuragana. Ariko ni Kidumu yavuze yuko ata conflict nimwe afitaniye na Natasha, na ninjye basanzwe bava hamwe muri zone ya Kinama kuko basanzwe bamuka hamwe. Aravuga ati jewe Natasha, ivyo ndiko ndavuga bishikije kuri yo nsamiriza, havuga ati jewe Natasha ntaco dupfa, kandi nawe nyine nabizi. Atariko bijya byose mubona vyandikwa ku mbuga ziwe ngurukana bumenyi ni ibintu vyandikwa na bamwe mu basanzwe bamwegereye bashaka kutukisha izina ryanje. Ivyo vyavuzwe na Kidumu Kibido Kibuganizo, umuririmbyi umukukuruke hano mu gihugu cy'u Burundi muri Buja Flavor muri 257. Yes, ibikorwa n'ivyo rero, ibintu nuko bimeze rero. Yes, ni jewe Formidable nagerageje gukusanya amakuru kugira ngo ndayabazanire hano muri Burundi Kingdom TV. Ntaco tuzazokora, tuzogerageza kuza turabazanira bishasha kugira ngo mugume muri update. Yes, ni Formidable, Tonable, Admirable. Ciao, murakoze.